Imana imbazwe ndabahaye mahoro aho muri aba mu gatondo cyangwa mu ijoro. Imana yacu ikomeze kubagira neza. Turi mu kiganiro cy'ugwaruka gica kuri Impamba TV, muri kumwe na Papa Teddy ko mumenyereye muri kino kiganiro. No munsi turi kumwe n'umuvyeyi umutumire witeka, umutumire wa Azimana yamenye Imana kandi ageze mu myaka itangiyo yikuyitera cyane kure gose, mugabo agikunda Imana, agikorera Imana. No munsi ko dufise ikiganiro aza kutuganza kugwaruka, hari jambo ridufasha mu kino kiganiro iyo tuko turaganira n'abantu bageze mu myaka nk'iyi. Ijambo riri mu gitabo c'Abalewi igice ca 19:32 havuga ngo umuntu wese muri mwebwe azavire hasi umaze kuyenzura imvi, yubahe umutama, antinye jewe Imana yiwe ni jewe woraho. Rero iri jambo rirafasha cyane kugira ngo tumenye ko aha turi habandi bigeze kuwaba, rero uko bifashe biradufasha twege kwitwara neza. Nsaba umutumire wacu yidondora. Jewe izina ryanje nitwa Ntakirutimana Rachel, nakuriye mu ishengero rya Anglikane, ndetse ni naho navukiye. Abavyeyi banje bari bakijijwe, mugabo Imana yarabahamagaye. Urumva nakuriye mu ishengero, nakuriye muri Sunday school, nsenga, abigisha batwigisha ijambo ry'Imana, nuko ndaja no mu ishuri. Byose narakurikiranye gushika none munsi ndi mu ijambo ry'Imana, sinigeze nta ijambo ry'Imana. Amen. Arakoze gose Mama Rachel, umukozi w'Imana, n'umusenzi ariko bivuze uvuga butumwa, n'umukinyi, avuga umuririmbyi gushika musacha aririmba. Rero abajirimo kwa dukurikirana mu kiganiro niza ko za gufasha cyane mu kiganiro. Mama Rachel, warigeze kugwaruka? Ego. Ni kihe kintu wibuka mu gwaruka gwawe? Uravye ugwaruka mu buto bwawe wakijije ungana gute? Jewe mu buryo bw'uko nakuriye mu bavyeyi bakijijwe, no kwitwa ko nakuze nkijijwe, ariko nabwo ntari bwatahure neza ijambo ry'Imana. Urazi urwaruka, nagendana n'abandi bana, twaja muri Sunday school, twaja ku ishuri. Imyaka noba narakijijwe mu nkumva gakiza sawa sawa, nari ngeze nko mu mwaka wa 5 kuko niho nakomerejwe. Mu wa 5 niho yumvise neza ko ahisemo kurikira umwami Yesu. Ubonye guticiwe bidafatanye n'abavyeyi gusa, mugabo ubonye guticiwe agahitamo gukurikira. Ico gihe ndabona yuko mama mwiza, irabura neza, muremure. Ico gihe hari abasore benshi beza, nawe wari nk'umurungane rwawe. Wamenye gute mu basore benshi bakureheje ko papa umugabo wawe ari we aho umusheri wawe? Wamenye gute? Nabimenye kuko impanuro z'abavyeyi. Abavyeyi baraduhanura cyane, kuko no muri Sunday school hari ukuntu baca ibice by'abana bisumbuye n'abana batoyi. Urumva abana batoyi ntibiga cyo kimwe n'abakuze. Abakuze rero bafite ukuntu batwigisha kwitwara neza kw'abigeme bisumbuye. Tukongera kandi no muhira abavyeyi bakatwigisha. Abavyeyi tugumaho nyene, abigisha muri Sunday school babigisha ko abakobwa mu kwitwara gute? Batwigisha ko tutakwiye kumvira, babanza kutwigisha ijambo ry'Imana, bakaca baritubwiriramwo ivyo dukwiye kubaha n'ivyo dukwiye gukora, ivyo dukwiye gukora n'ivyo tutakwiye gukora. Nk'akarorero ni biki mutamukiye gukora? Baratwigisha ko tudakwiye gukoresha ikintu cy'ubuhumbu. Ubuhumbu urazi icyo ari cyo? Oya, ubuhumbu ni bwo busambanyi. Ego umwana w'umukobwa arashobora kuba akundana n'umuhungu, mugabo uko gukundana akaba atasiyo.
akitwara neza nimba satani yobosha kuko batwigisha icyaha icarico bakaca badusobanurira byose uko icyaha kiba kiri n'icyo kivyara baratubwira nyene yuko ibigani satani ishobora kosha umwana w'umuhungu ikosha umwana w'umukobwa asanga bagiye mu mosha mabi rero iryo jambo tumaze kuryiga twararyitwararika yego okay nico gihe none ga mama Rachel hari abahungu bacikira cyangwa abahungu bacikiza hari ubusambanyi ico gihe bw'ubuhari muri kino gihe bwari buhari ariko si cyane nk'iki gihe biratandukanye itandukaniro ry'abajene bico gihe cyaye ni igihugu ubura gute kera twarumvira ariko urwaruka rw'ubu je ndabona ko rutumvira nkuko tweke twumvira yego kuko kera tuvuye nko ku musozi warumva umukobwa yatwaye inda ari nk'umwe ku musozi wose muzima canke mu ishengero harashobora gushira nk'umwaka canke imyaka ibiri ata mukobwa yatwaye inda kuko narabibonye narabigenzuye ndabibona igihe cyose gahera ata mukobwa yatwaye ego ata mukobwa yatwaye inda atawe wumvise ari mu bintu by'ubuhumbu nyene by'ubushirasoni kuko twaraja ku ishuri dusohotse tukaramiriza tuja muhira ego okay ariko abubu usanga bari mu mabarabara ndetse abubu bobo nk'abanyeshuri b'abakobwa bagenda batwaye impuzu iz'ishuri basohotse iz'ishuri bakazambura bakambara izindi bakiyoberanya bakigira nka bamwe atari abanyeshuri ugasanga bataha ijoro ariko kera twebwe ku ndero ya twebwe aho naruka nta mukobwa yataha ijoro nta mukobwa yataha ijoro urabona ko kera bugarira imyugariro ku irembo bagira amarembo bakugarira nta mukobwa yaza kugira ngo nyugururira oya sizezagira abana b'abakobwa bari muhira n'abahungu iyo ndero yarabafata n'abahungu kwangara kugenda ijoro umengo byari bibujijwe murabona yuko aba wadukurikirana ko yashoboye kuba indero yo ku rusengero kwirinda ubuhumbu muri Sunday School bigisha hanyuma abahungu baja ku ishuri bagahindura impuzu batwaye bakaja mu makorosi yabo umva yuko wowe ukura urahusha inzira uzoshobora gushika mu bigero bagezemo bakitinyima bacuba Imana barafise ikintu kibagera mu mitima yabo ho muhira babigisha iki muhira batwigisha ko isaha mama kuko yari yarize na papa bari barize isaha irenganye baca bakubaza watebeye hehe nawe ukagerageza kwisigura urumva twataha direct tuja muhira ntitwakata amakorosi yego harumva ko abantu mutayijoro baje mutayijoro baje mukata amakorosi baje mutekera impuzu mugiye kuyagarika ko kugira ngo ashobore gushika hageze nuko yagiye aheba yagiye afa gutwara ivyo atwaye vyose none nkuba Rachel wosubira inyuma mu myaka 18-19 nikiye kinumva wokora neza ubu onye urafise abana usabuzukuru urafise umuryango waragutse cyane urakora Imana nyene wacaye mu Imana akavuga ati iyo no bimenya hari ikintu ukoze neza gusoma nikiye kinumva wokora neza gusomba ubu wosubira inyuma myaka 19 ukiri inkumi ukireshwa bayikirondera kwiteruka risama numva hamwe nsubije inyuma akaba ari jewe ngeze muri iyo myaka no kwifata neza rufasoni nkakurikira cyane ijambo ry'Imana kuko niryo ryandeze niryo ringejeje kuri uno munsi sinzoriva inyuma napfuye no komeza ijambo ry'Imana ahakuru nkarikomeza mu mutima ndiko ndahanura n'abandi cyane no ukoresha igikorwa cyo guhanura abiki gihe kuko naho jewe hoho urumva naramaze kubifata nka nkama
nk'abiki gihe nk'ijambo rimwe cyangwa abiri wohanura ugora kwa kino gihe ryo barivuga gute? Kumvira ni ijambo rya mbere. Kumvira birafasha no kudakora ibintu bitandukanye n'ijambo ry'Imana. Yego, kumvira no kudakora ibintu bitandukanye n'ijambo ry'Imana. Ikindi kintu mwamenya ko mama Rachel aracyakora, arafise ibintu by'amaboko akora, niyicaye uretse ko asenga, aririmba, ataja karago gusenga, mugabo n'amaboko aracyakora. Amaboko uyumva gute mugiye ukora mu mirimo yawe? Niyumva neza iyo ngiye gukora ibikorwa, kuko ntishobora guhaguruka nkagenda biranezereza cyane, kuko aho ngeze sindumva ko nkwiye gusegerereza, kandi Imana yarampaye amaboko ikampa umubiri ukwiye, sinabaye ikimuga, ndashobora kurondera utwanje gushikaho nyene. Sinzi ibiri imbere, umve nzi aho ngeze, sinzi aho nshigaje, mugabo aho ndubu nkora utwanje, nkagaburira abana, abuzukuru, sinkeneye gusegerereza nk'ifise utukuvu. Amen. Nakeneye gusegereza uhanure ko ugwaruka uruteko urakora no munsi wicaye gusa. Urwaruka rero nicyo ndiko ndakubitigwa. Yego, nukuri nta mwana mpanura kudakora. Abana ndabahanura nti umuntu arondera pasiyo agikomeye, akiri muto, ageze mu busaza ntabwo aba akirondeye ikintu. Jewe natangiye kuronderera ubuzima nkiri muto, kandi Imana yaramfashije ndaronka pasiyo. Hamwe ntagishobora kugendagenda kuja kurondera hariya, sinzishwa n'inzara, nzotungwa n'ivyo narondeye nkiri muto. Mana we nakini vana kongerako ico yarondeye pasiyo irondera ukiri muto. Yego, nugombe kuzokwikangura kurondera ico uzogutunga umaze gukura cyane. Sinzi mu mutima wawe wiyumva gute mu gihe uravye ugwaruka ingene rukunda Imana unye, mbega hari itandukanye ry'ubu na kera uko bakunda Imana? Ukuntu mbona bakunda Imana, umengo barahuma abavyeyi cenye barahuma abantu, kuko ico bigishije ugasanga sico bakoze, biboneka ko bahuma abantu, bahuma abakristo, bahuma ishengero, kuko nk'iyo wabigishije ati kora iki ntibagikore, birababaza. uno mwigisha yabigishije birababaje cyane. Byiza nuko ico wigishije umwana ari cakwiye gukurikiza, kuko ubu utamwigishije nabi, ntuba bamwigishije nabi, ntuba bamwigishije bibi, akwiye gukurikira icyo wamwigishije. Hamwe atagikurikije ucubona nyene ko ari ubugaba. Abana b'ubu rero abenshi n'ibigaba, kandi abenshi ubu bagira ngo niyo majambere, kandi ku bwacu tubona ko ari amajanyuma. Yego, ngo nicyo gihe tugezeko, nicyo gihe tugezemo, ariko twebwe abo hambere ntabwo dushima iby'abana bakuru, ntitubishima na buhoro buhoro. Kuko nkanje ntanga akarorero, jewe nava ku ishuri nigira ahantu h'ibirometero jika nabwo ntabiharuye nogereranya, byashika nka 20 canke 10 n'amaguru. Genda n'amaguru. Rero nava ku ishuri nkashika ntora isuka nkaja kurima, nkarima ibyanje batabihuriye n'ivy'abavyeyi. Bino byanje byeze nkabishora, nkabigurisha amafaranga y'abagwanje ntiyaba y'abavyeyi. Ariko umwana w'ubu kugira ngo umubwire ati rima kora iki, ntibyoroshe. Oya, ibikorwa byabo ubu no ntibigenda neza. Ariko twebwe
nje narashobora gutungwa n'ivyo nirondereye mu maboko yanje nkiri muto. Ntaravye ivyo abavyeyi bariko barampereza. Haravuze ibintu bikomeye cyane, sinzi ko nakindi ndibona kongera ko mu byo avuze natubona kongera cyane ukurako nuko uko arumva ikibarwa n'icumva, wowe ukiri muto kurumva n'abandi bavyo bakarumviriza mushobora guhanura abana banyu. None mama Rachel, akabazo kanyuma, ni ikihe kintu, ni iyihe banga ufise gitumye ushobora guma ugihagaze ukiri mu Mana ugikora kandi ufisiye banga rikomeje mu gihe cyose wogira urungano ruri inyuma yawe? Ibanga mfise narakiriye agakiza. Amen. Kari mu mutima wanje. Sinzokarekura. Amen. Nicyo mpanura abana. Amen. Amen. Yavuze ko yagiye ku ishuri imbere ko arangiza wogira ko agwaruka ruko uriga cyangwa urumva ko kwiga bidakenewe. Urwaruka n'ukuri no ruhanura kwiga. Nta mwana no hanura ngo ntiyige. Abana banje bose barize, byagiye kubananira bamwe ariko bose narabashize mu ishuri. Nubwo se wabo yagiye uwanyuma ni Yves yaronka, yaramaze amezi 7 kuko yaravura. Rero nukuri nta mwana numwe ntashize mu ishuri kuko nzi ishuri akamaro karyo. Ishuri ndaza akamaro karyo, ibikorwa by'imuhira ndaza akamaro kavyo kuko bose ntibatoranirijwe kuzokizwa n'ishuri. Oya, hari habakizwa n'amaboko yabo gukora imirimo y'intoke. Harimwo abize, harimwo n'abatize. Barize birabananira baca bahitamwo umurimo wo muhira, kandi wo muhira barawushoboye kuko nagerageje kubigisha. Yego. Ahuri mama Rachel geze kuwaca, ahuri yarahabaye kandi ahuri suzoguma nawe utera ugenda wigira imbere cyane. Ndagusabe usenge urwaruka. Mana data wa twese ugira neza, ndi imbere y'inyonga zawe muri kano kanya Mana, unteye iteka kugira ngo nsengere urwaruka. Mana ndakwinginze urwaruka rw'ubu kugira ngo ugire urwibuke, ugire icyo urukorera. Mana yo mu ijuru, ubahe kumvira, ubahe gukora, ubahe kwiga, ubahe ico cyose Mana cyoshobora gushimisha izina ryawe. Ndakwinginze Mana ugira neza bukira bugaca, ugirire neza urwaruka kuko urwaruka ni Burundi bw'ejo, ni shengero ry'ejo. Umwana yavuye mu mwaka wa 5 akagera mu mwaka w'11 atakintu aramenya ntacaba kimenye kuko hariho imyaka yo kumenyamo ibintu. Ndakwinginze rero Mana y'icubahiro ugirire neza urwaruka rw'ubumana, uruhe kumvira cyane cyane. Ntabwo bizoza biguruka badafise uwabibigishije. Mana ndakwinginze, ni wewe muyobozi, ni wewe mwigisha utayovya. Ndakwinginze ugerere mu rwaruka rw'ubu, ubahe kwiga bamenya, ubahe gukora ibyo bakora bamenya kugira ngo bazokwibesheho. Uzobukoze ni muri ya zina ryawe Yesu Kristo tubisenze. Amen. Arakoze gose asenze kinikomeye cyane ko hariyo imyaka yo kwigamo ibintu kandi ntibazomenya badafise ubibigisha. Wewe utumvira abavyeyi, wewe kwishuri utagomba, wewe muri Sunday school kushengero bica amazi ntuzomenya, hazageze uvyicuza bitagikunda. Ndagushimye kuba wemeye ikiganiro cyacu Kumamba TV, n'ikindi gihe twagutumia inze kuzobana twe guhanura ko muri abakenza kiri batubanure n'ibindi bitandukanye. Mwakoze cyane. Ora kwaze indi myaka myinshi cyane, imyaka 120 izorenge tukiri kumwe hano hagati yacu. Murakoze, narayizagirwa cyane. Amen. Amen.